namye ndaba imodoka zaguzwe muri aya mezi 3 aha mu Burundi. Imodoka bagiye kugura muri aya mezi mu kwezi kwa gatandatu ukwindwi ukumunani nabiravye itariki 15 zo ku kwezi, itariki 15 uku kwezi konyene kw'icenda ku itariki 15 abarundi bari bamaze kugura imodoka 600. Mu minsi 15 hinjiye imiduga mishasha 600. Ndavye kuva mu kwa gatandatu nsanga hamaze kugurwa imiduga 2585. Mwiyumvire amadevize yaguze iyo miduga, muca mwiyumvira igitoro iyo miduga inwa ku munsi. Uwo nyene niwe atagwakurira ngo arabuze igitoro, kuko ya madevize yari kugura igitoro yagiye kuyagura umuduga yibagira. Udafise ico ushora rero ivyo vyose ntushobora kubironka. Uburundi budafise ico bushora ntibuzotera imbere. Ayo madevize ntaho azova Uburundi budashoye. Hariho igihe twese turi ngaha twavuga tuti ico duha amahoro ibindi vyokwizana. Mugabo turabana abantu amahoro twarayarose, tuguma dutera iyindi ntambwe. Mwibuke rero aho mwavuye, ntihagiye abantu baza baridodomba kandi hariho vyinshi tugejeje kure. Uno munsi uraza wumva bariko baridodomba ngo barakenye, bakidodomba. Ubukene nta bwidodombera, ubukene murahangana mukagwana. Iyo turiko turumviriza abavuga bati Burundi ni igihugu gikene canke bavuze ko bakenye, hari ikibazo nkunda guca nibaza nti ubwo ubaza ati watunze ryari hanyuma wakenye bigenze gute? Burya hari abavyishura, ahubwo bobona bati nari nkenye none ngeza aha ariko n'ubu hariho intambwe ntarashikako. Ivyo udashobora kuvyiyumvira ntushobora gutera imbere. Hariho abahinga bazi gutohoza ubuzima bw'abantu ingene babaho, nibo bavuga yuko ngo umuntu yamaze kwandika mu muzirikanyi wiwe ko ari umukene, ngo niyo arosa amahera ntashobora gutunga, ngo ko yarosa amahera nukuyarya gusa yisubirire muri bwa bukene bwiwe. Abo n'ababitohoje twirabe twebwe ngo umuntu yakenye akavyandika mu muzirikanyi wiwe ko ari umukene, niyo arosa amahera nta kindi akora atari kuyarya kugira yisubirire muri bwa bukene bwiwe. Ariko uwamaze kwandika mu muzirikanyi wiwe yuko ategerezwa gutunga, naho abakenye arose amahera ariyunguruza akora ikindi kintu. Sinzi rero ko muraraba uko tumeze. Mu minsi yahera umuntu arose amahera icambere yiyumvira kugura inzu, yiyumvira kubaka inzu. Mugabo umuntu arose amahera icambere akora yiruka kugura imodoka. Sinzi ko murabibona. Ubu umuntu arose amahera icambere yiyumvira kugura imodoka, akibagira yuko imodoka ushobora kuyigura uno munsi ejo igacigira isanganya, amahera yiwe acakura hayandi. Aribagira yuko aguze imodoka ategerezwa kuzoguma agura igitoro, ngo narose amahera ikangura imodoka. Mugari bagiye yuko igitoro naco gikenewe. Namye ndaba imodoka zaguzwe muri aya mezi 3 aha mu Burundi. Imodoka bagiye kugura muri aya mezi mu kwezi kwa gatandatu ukwindwi ukumunani nabiravye itariki 15 zo ku kwezi, itariki 15 uku kwezi konyene kw'icenda ku itariki 15 abarundi bari bamaze kugura imodoka 600. Mu minsi 15 hinjiye imiduga mishasha 600. Ndavye kuva mu kwa gatandatu nsanga hamaze kugurwa imiduga 2585. Mwiyumvire amadevize yaguze iyo miduga, muca mwiyumvira igitoro iyo miduga inwa ku munsi. Uwo nyene niwe atagwakurira ngo arabuze igitoro, kuko ya madevize yari kugura igitoro yagiye kuyagura umuduga yibagira kuyazana ngo aje kugura igitoro. Birya rero biri mu kutamenya ingene umuntu atera imbere. Uravye imiduga itwara umuntu umwe ngaha muri iki gihugu, itwara umuntu umwe canke babiri ugiye aho mwibarabara, ukaraba iyitwara abantu
barenga 5-10 uzosanga yitwara abantu benshi ariyo mike, niyo mike. Vyerekana yuko tukiri kuri satuntu twanje jewe mu gihugu naho kugira mubeho mutegereza kubaho mu runani, nta n'umwe adakeraniye n'uwundi, nta n'umwe adakeneye uwundi, n'uwavuga ngo aratunze, nta n'umwe adakeneye uwundi. Mwarimu arakeneye muganga, muganga arakeneye umurimyi, umurimyi arakeneye umwubatsi, umwubatsi arakeneye umubumvyi. Twese rero turakeneraniye. Wabivuze neza, yafashe umuntu muremure na mugufi, hanyuma muremure rero agenda aribabarika avuga ngo jewe ngo ndakurusha uburebure, ngo ndakurusha, atundusha iki, ngo ndakurusha uburebure. Ati sawa, ati ngo duhagarare hamwe turawurusha uwundi. Hanyuma bahagaze amubwira ngo urabona we ko nkuruta ndakuraba hasi. Ati sawa, ati nawe utunamye kora hankoze, utunamye ngo kora hankoze. Ati naje urabonye ko ndakurusha gukora aha. Nta n'umwe rero adakeneye uwundi. Nico ituma twokwama twiyumvira kubaho mu runani. Ntuzovuge ngo je nabaye iwanje, ngo ndi iwanje, ngo ni igwanje. Umenye ko ukeneye uwundi. Hariho rero ingeso yari yaradufashe muri biriya bihe, bijyagiye bihe bavuga ngo umusezi yankuwundi, nico ituma abantu bankana. None iyo ngeso no musi tutakira abasezi tuyisezerere, dutangure kumva ko dutegerezwa gutera imbere. Iterambere ry'ukuri rihera ku muntu. Mbega wewe uratera intambwe cyangwa uguma hahandi? Hari ibimenyetso mpora ndabirako, ndabona iterambere ryaraje. Ikimenyetso cya mbere ndabirako ko abantu bateye imbere ni ku birenge, kandi namwe murabizi. Umuntu yambaye imiguruwazi, umuntu ari imiguruwazi yovuga ko yateye imbere gute? Mumugire namwe, kuko nabitohoje vyo navyitohoreje. Umuntu atambara ibirato ntashobora gutera imbere. Iterambere rihera ku birato, kuko utagira ibirato ubwenge bwose buca mu mano. Ubwenge bwa utambara ibirato, ubwenge bwawe bwose buca mu mano. Mbwira ingero uzotera imbere ubwenge bwarahindukiye bukaja mu mano. Erega nivyo. Kubera iki? Ubwenge buri mu mano kuko uri kuragenda uguma wiyumvira ibuye ugira utsitareko, uguma wiyumvira amahwa agira guhande, uguma umeze uko. Mbwira ingene wotera imbere udashobora kwiyumvira, uriko wiyumvira amano gusa. Iyo ushaka kubona rero abantu bari inyuma uraba ku birenge. Aha rero niba uzi kuri imiguruwazi tangura, kuko n'inzu ari inzu uhera ku mushinge. Umushinge wa mbere nawe uhagaze, nico cerekana urugero ugezeko. Uratangura ukarondera ikamba mbiri, hanyuma ikamba mbiri uti oya umenga mponyoye hasi, ukaja kuri yebo, hanyuma ukaduga ugashika kuri ferume. Aho niho uzoca umenya. Utashika kuri ferume nawe niba ugeze kuri yebo niko rugendo, nta ngorane. Uvuye kuri miguruwazi ugeze kuri yebo, aho bukera uti ndambara ikirato. Nawe niwe yumvire rero uti nzokura hiyo yebo. Utegereza gukora akantu gatuma uronka ikintu. Aho nk'abo bana bari ngaho imbere hariho ushobora kwiyumvira ati je nzokwama mpabwa n'umuvyeyi gusa. Je nta kinyoma kirimwo, niguriye ibutura yiwanje mu mahera yanje niga mu wa gatatu. Tiwari wayakuye? Jewe natanguye korora inkwavu ndi muri primaire. None ushobora ukwavu ntiharimwe ibutura. Twarashobora kuja gukora ngumwe na mu wa gatatu ntiyorima. Nivyo ntiyorima, mugabo twaragenda nko ku muntu yagiye gusya akawa tugatora agaca duhemba urushigwa kawa. None utoreye abantu 50 wumva ufise ikawa zingana iki? Ntuzishora. Uno musi nkunda gukebura abigeme cyane. Abigeme barakubura kuva ku irembo gushika kwibarabara, bagatera n'amashugwe. Burya uteye amashu hajya hirya y'akayira n'akandi ukazura kuburiraho hajya n'umwavu, ayo mashu urayashora ukaronka amahera. Nk'ivyo hariho abatari babizi. Naragiye kuraba ku cicaro gikuru ca wa mugambi wa payeje, nsanga bateye itomate imbere y'umuryango. Izo tomate ndaziravye imbere y'umuryango hajya kwibaraza ntizavuyemwo munsi y'umuriyoni. Nuvuga yuko
ukeneye ikintu urakirondera. Abantu benshi bafise ingorane kuko bataramenya kurondera itunga. Bazi ko kugira utunge utegerezwa kuja gusaba aho ukora. Umuntu rero aja gusaba aho akora ntashobora gutunga kuko bamuhemba ayajejwe kurya. Abafonctionnaire bari ngaha barazi ico bita SMIG. SMIG ni salaire minimum interprofessionnel garanti. Ngira ingene wo muhembwa SMIG ugaca uvuga yuko ushobora gutunga. Hariho abantu biyumvira ngo agiye kudandaza ngo ntihazoca atunga. Ubu uri umukomisiyoneri. Umukomisiyoneri ntashobora gutunga. Kubera iki? Udandaza ivyahinguwe n'umugwiza atunga. Nuvuga wewe uri umukozi urya yahinguye bigyushora. Ushaka gutunga rero nawe rema itunga. Urashobora nawe guhingura kuko Imana yakuremye uhingura iyi si. Abantu nimuze muri Dodomba ahubwo ni wiyumvira uti woja he. Ubu Burundi mubona buri ku ntambwe mugabo ntiburashika. Nico twagize imbona kazoza tubone iyo tuja. Kuko utabone iyo uja ntuceregwa ntusiba aho ushitse hose habaraho. Ariko iyo ubone iyo uja uravuga uti sindashika. Mvuye amaja hehe. Kugira tubitahure neza ntimugire ngo Uburundi butera imbere ku munsi umwega. Ni ku ntambwe. Nimwiyumvire ndabereke ikintu kimwe muca mubonera ko ingere igihugu gitera imbere. Aburahamu Imana yamusezeraniye igihugu giteba amata n'ubuki, igihugu ca Kanahani. Imana yamubwira iti va mu nzu ya so na nyoko ugende mu gihugu nkweretse. Imana ikimubwira ngo iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe. Mwiyumvire Imana yahejeje kumuha iryo sezerano. Mugabo haciye akanya ikimubwira ngo kandi wewe uruvyaro rwawe muzobinyambukira mu mahanga mubabaja. Iyumvire rero kuva kuri Aburahamu gushika kuri akavyara Izahaki akagenda cya gihugu ataragifata kuko n'umugore wiwe Sara mu kumuhamba aragiye kugura aha muhamba ikanahani. Nukuvuga ntiyari bwaharonke. Iyabundi igihe arafise imyaka 80 yari guca avuga ati Imana yarampenze agatagwa kwi Dodomba. Hari umuntu yigeze yumva Aburahamu yidodomvye. Yagumye kwisezerano. Imana yamaze kumbwira ko izompa kiya gihugu c'amata n'ubuki. Izahaki aravuka, Aburahamu yarinze apfa ataragishikira. Izahaki aravuka. Izahaki mukurikiranye neza igihe kimwe inzara yaramuteye. Agira hunge ngo agende mu Misiri. Imana yavuga ngo gumaha. Nivyo yaragize umugisha ararimarimbura. Muga mu nyuma bamwirutse ko n'inzigo. Baramwirukako ahageze ngo aricaye bamwirukana. Izahaki yarinze apfa atarashikira cya gihugu c'amata n'ubuki. Izahaki asiga Yakobo nawe arabaho atarashikira cya gihugu gushikaho nawe abimpunzi ahunze inzara. Muga Imana yasezeranye igihugu c'amata n'ubuki. Muga Yakobo n'umuryango wiwe baruhiye guhunga inzara baca babaja imyaka 400. Iyumvire rero kuva kuri Ibrahimu arose ryasezerano. Teranya abavutse uteranye iyo myaka 400 muheze mwumvirize ingene bashikiriye cya gihugu. Bari Dodombe bari mu buja mu Misiri. Bari Dodomba bararira barawera. Imana yavuga iti ubu rero harageze ko ndabakurayo ndabajane muri cya gihugu c'amata n'ubuki. Mu kujabuka bagiye bararirimba banezerewe cyane ko bavuye mu vyara vya Farao. Mugabo bukeye kabiri babuza amazi baca bataha kwi Dodomba. Baca bavuga ngo twofuma twisurira mu Misiri. Bahavuye barira mugabo bagize akagorane gatoyi ngo twofuma twisurira mu Misiri. Murumva kugira ushikira isezerano igihe gihera. Nimwiyumvire mu 2005 igihe twari turose amahoro dutanguye kuja mu ntwaro y'abene gihugu. Twese twararirimbye ko Uburundi turinje muri demokrasi amahoro arabonetse twese turavyina. Mugabo utera intambwe gatoyi ukaza wumva inzara. Ubwo nyene ucustangura kwiyumvira ngo ubwo hahandi so hari sawa. Mugabo mu Burundi ntiturashikaho. Ariko
bene Isirayeli baridodomvye gushikaho Imana ivuga iti je mbona no bamarira muri urugaragwa mudashitseyo. Kandi uburiro vyarabaye kubera ukwidodomba, kubera kutizera iyo bariko baraja. Bari bamaze no gutata, barahabona, barabona n'ivyamwa vyaho, barabizana baratanga raporo kwa Musa bati n'ahantu heza cyane, n'ahantu twamaze ivyamwa vyaho twabibonye, ni igihugu cyiza. Mugabo haca ibindi shetani nayo kivuga ngo mugabo ngo hari bigatanya bizotumara. Ubwo nyene babatagwe kwidodomba. Iyumvire kwidodomba bamaze kuhabona. Erega natwebwe imbona kazoza turiko turavuga tuti Uburundi buteye imbere mu 2060 twaramaze kubucapura, turabona ishusho mu 2060 ingene Burundi bwo babusa. Mugabo no munsi hariho abantu babona yuko tutazopfa dushitseyo agatataga kwidodomba uyu munsi nye naho gufata urugendo rujayo, kuko twaramaze kwerekana ingene tuzohashika. Kuhashika no gukora tukagwiza umwimbu hanyuma tukaronka ivyo dushora. Uno munsi mu Burundi ntituraronka ivyo dushora. Nitwaba twidodomba ngo ntitugira amadevize, none amadevize abahe? Nimufate umuryango urimwo abavyeyi n'abana. Muri uwo muryango ugaca widodomba ngo ntitugira gahuzu, none agahuzu gakurahe? Kugira ukaronke utegereza kurondera ikintu ushora. Hariho abavuga ngo yareka nje gusaba. Uja gusaba ntushobora gutera imbere, urondera ikintu woshora, ukicara neza ukaraba uti noshora iki. Ico gihe uzoheza ugura impuzu, uzoheza wubake inzu aho uba. Ndetse noneho burya je namanumviriza bariko baravuga umuntu atunze, twese turondera kurya no kuryama. None umuntu arosa ivyarya akaryama. Kuryama no kuvuga kuronka ico wipfuka urara, uwambaye agahuzu, ufise isuku, nta ngwara zikikwica nabi. Ico gihe nawe wobura ifaranga na rimwe ivyo vyose ubifise nta ngorane nimwe. Udafise ico ushora rero ivyo vyose ntushobora kubironka. Uburundi budafise ico bushora ntibuzotera imbere. Ayo madevize ntaho azova Uburundi budashoye. None turabarundi miliyoni 12 n'ibihumbi 300 kuvyukuri. Aha twovuga ngo twabuze ico dushora. Imana yaduhaye isi nziza, isi nziza iduha amazi, no kuvuga ko dushobora guhingura isi tukarima tukimbura. Imana yaduhaye igihugu kirimo ubutare, nonga muri komine yanyu ndazi ko ubutare buhari. None atwotekera aya mazi tukagira neza, amazi tuvoma tugaca tunywa, tuyatekera twonanirwa kuyashora gantuze ko hari abandi bayakeneye impande yacu. Ibihugu biva mu igitoro, ico gitoro bashora iwacu, iwabo nta mvurirwa nta mazi bafise. None ko igitoro naco ari nk'amazi, kubera iki natwe tutoca dufata aya mazi natwe tukabashira, kuko iwabo azimvye kurusha igitoro. Kubera iki tutoshora amazi hariya kugira ngo duce tunabe iwabo duce dukuraho igitoro? Kera abarundi ngaha ntibari nta munyu wari uhari, umunyu wava iwuvinza. Abarundi baracura amasuka bakagenda bayikoreye bagiye uvinza, bashoya ayo masuka bagaca batahana umunyu. Samahera baba bagiye kuronda ntibazana inoti, mugabo barazana umunyu. Natwe rero tutarose ico dushora ntidushobora gutera imbere. Ubwa mbere twese twimbure. Igihe ndari ngitangura guhimiriza abantu ngo batangure uburimyi barime, abantu barambajije ngo none twese tworima ngo vyoja hehe? Rima gusa, kuko wowe munsi utazobukija gusoma ivyo kurya naje sindabisume. Ibyo we warose umusesekara duca tuvyegeranya tugashora hanze. Ariko uno munsi amapolitike tuze tuyashira hirya ntuze. Nk'umuntu avuga ngo nagize nabi kubwira ko abafonctionnaire nabo bakwiye kugwiza umwimbo. Hariho amapolitike n'amapolitike. Nje nabwiye hariho ibintu abazungu baduhenze ngo gukora ngo agateka akazi na muntu ngo agateka k'abakozi ngo ni ugukora amasaha 8 ku munsi. Abarundi duca tujanagwo ngo ni ugukora amasaha 8 ku munsi. Mbwira umuntu yicara amasaha 16 ku munsi yotera imbere gute? Yotera imbere gute? Je nabwira nti ayo masaha 8 genda mukore,
hanyuma uca utaha ayo yandi 8 nayo yakore ivyawe, hanyuma ayandi 8 yaruhuke, muze murako ruratera imbere. Mugabo hariho ya Shetani ngo bariko bagira amapolitike ngo buramatari kirazira ngo ntuze worore n'akagurube. Ntavyo mwumvise bavuga amapolitike ari kwigisha iteranyuma. Rero nguko icara ntimukore kirazira, ijya ni Shetani. Ndababwira umuntu wese akubujije gukora bari Shetani. Jewe namanumviriza ivyifuzo vy'abene gihugu bafise ingorane barambwira, kandi nkazumva nyinshi turazitorera umuti. Mugabo ntikimbuza konja kurima, ntikimbuza konja korora. Jewe singenda ndasegerereza kuko nkubwira nti iyo tunga aho warikuye nanje noshobora kurikuraho. Tumve yuko nawe uzobura umufonctionnaire utashe, genda uraba akantu wokora. Hariho igihugu nabonye atari kure cyane ngaha gufi yacu, abafonctionnaire bahejeje akazi bataha biruka bagiye gukora udukorwa twabo muhira, bagakora buhwibiriye, agaca yoga, agaca agenda rero kumviriza agahita kwibare. Ico gihugu sindigera numva umwene gihugu waho yidoze ngo arakenye kubera n'abakozi. Nta muntu akora ashobora kwidodomba. Hariho abantu bakubwira bati ngo twebwe ngo idini ryacu ngo kirazira korora inkwavu, ngo huko ntizuza, ngo kirazira ngo korora ingurube, ngo ni haramu. None reka twumvikane, umuyisilamu jewe noroye ingurube, iyo shoye ngaca ndamubwira nti ngo tuje gusangira hajya hirya, iyo kwanka ko ndamuhifanta ngo ndamahera yavuye mu ngurube, iyo kwanka kunywa rifanta twumvikane. No emwe cenda zoroye rero ntagire umuyisilamu azokwemera ko ndamusororera kuko amahera ndakura mu nguru. Ndafise ingurube je nyinshi gose kuko ndashobora gushora ibuguru birenga 100 ku kwezi. None ndagusoye wo kwanka sinkubwiye uyirye, orora hanyuma ushore ubwo rukwavu ngo ndumuventisi ngo kirazira korora urukwavu. Uvuye gushora urukwavu gacumubwira uti ngo guhivana acaka kuyinywa ngo yavuye mu rukwavu. Ijya ni Shetani n'ubujuju. Shetani razi kaguhenda. Haya Shetani nimbire rero ndababwira. Erega naje nyene ngo tuze turigisha gato gato.